ndakubari ibyo muramukazenja twese kwajya abayivuze si yuko cyo kinari cyo kandi ntabwo byajya afise mu busanzwe kuri ikintu kirise sinzi ngene kubwira sinzi babwira kuri murakoze cyane arico shaka kubasaba mushobora kumuhamagara Hadia tuvugana kuri n'amahoro tumugomagarira wisanzure wumve ko ari muhira karibu amasaha yose wumve ko ngaho ari muhira murakoze cyane mugomagarira murakoze cyane twe tumaze no kukwakira mu muryango murakoze cyane reka mugomagarira murakoze ana nta kibazo ahubwo rero reka tujane nanjye reka shaka okay sawa Sawa Adia turaho turashima yego umeze gute namwe kana mahoro karibu mbega umukobwa mwiza karibu cyane numva nishimye kukubona najewe okay merci Adia ndabizi neza ko uzi ibyanzanye ngaha bari banciriye ku mayange jewe nitwa Farhana muko bizi nkaba afise umugabo wanje yitwa Mirage iki kintu naje gusaba ngaha kivuye mu mutima wanje kandi ndabizi ko bitoroshe kubana b'abakobwa nkamwe kuba muzi ko umuntu afise umugabo ukaza ko umugore wa kabiri biragoye kubana b'abantu ariko kuri jewe shaka ko wiyumva amahoro meza cyane mu mutima wawe ico kintu ndakivuze kimvuye mu mutima kuko nari nkeneye umuntu umugenzi azari akatubyarira abana ico ni kibazo ufise nigeze kujya kwa specialiste njya kwa docteur bose baranda bambwira nta kibazo ufise rero mitamenya gusa ko iby'Imana urazi ko Imana itanga umunsi shakira ariko ça fait 20 imyaka 20 nyinshi cyane nico gituma navuze ati reka muronderere umuntu nyene nka wewe mwiza cyane nka wewe umukobwa witonze nka wewe uko mbibona uze vraiment tubane utubyarira abana tukene bibondo kandi jewe ico nshobora kukwizeza ko nzogufata neza nka mutoyi wanje ico uzokenera cyose nzoba ndi hariye vraiment ndagusabye nugira ubwoba ni ibintu bisanzwe cyane ntabwo bafise ariko si cyane mugabo jewe ndaryohewe kuba wishikiye ukaza kubimbwira ariko ndindira wenda byiyumvira tujya ndabahinyisha nukuri ko Imana Adia jewe vraiment maze kugukunda maze kugukunda numva ushimishije ukuntu umeze ukuntu uteye byumvire neza kandi ndabizi neza ko Imana izo bigufasha usenge kugira ngo bisabe Imana nanje ubwanje nzosenga ariko ndabizi ko Imana izo dufasha sibyo you welcome kanzobahinyisha nakibazo kandi ndayirindira nigishika kandi ndabyizeye ko bizoba byiza sibyo reka ndabyiyumvira ko nakibazo merci sana karibu kandi ngaho iwacu nta kibazo vraiment nashitse Sandra ikintu nenda guhamagariya biravuga ati ndindira dusohoka ikintu nenda guhamagariya ni ikintu gikenewe ni ikintu kiri ngombwa ni ikintu hamwe kibaye wenye navuga ati ego ndarose ikintu mu buzima kizofasha kiri ruhande yuko umukobwa wanje gusa erega umukobwa wanje ndamukobwa wanje ndiriza ndakubarire rero kiri ngaha ubona jewe ndi mushiki wa Mirage twavuze turaba babiri badatana mu ndagara rero hamwe bigenze neza ukamwemera mutoyi we ko arongorwa kwa Mirage ati barose ubuzima bwiza ibyo namaze kubyemera muto wanje kubyemera byose ni sawa umbere kiri ngaha nzoca nkora ibishoboka byose ndamwomore Farhana agende Farhana ndamwomora agende birashoboka kweke bidashoboka aho ndi jewe mvuze ntavugiriza mutazanje iryo mvuze niryo nyene aranyumva nko kumengo asha yumviranye namubyara nimba ari uko ni sawa n'ukuri umva rero umutoyi wanje bigera ubwo dushigara mu nyine azoca rujamo ndakubwiye nzomukinira utujede Farhani hamwe tangara mburaho yambonye abwe ati uyu no amara mukazanje nzi canko yihinduye yabaye yabaye uwundi ntakamara dufite imyaka 10
aguma yuzuza toilette atanikoroka turabona yaje kuduhonya urumva ntiyaje kuguza umuryango yaje kuduhonya rero maze kubona Imana iduhezagiye tukaronka umugore aza kutuvyarira ndakubwiye musaza wanje nawe nyene ibyo yokora ibikorera rero kwino buhenze jewe mbaye ndashima nimba ari ukuyineze ari ukoye vyibaza ko bigenze jewe mbaye ndashima kandi ndagushigikiye jewe kuko ndisigiye kumugwi wanje abaho neza nawe siniereka mu gisanzwe ni hahandi Yesu ndashaka ko aja mu rugo uhari kabandi nashaka ko none ngungurwa suguhari kazotagendeza we bijemo gusa umwumvi wawe yuko ategereza kuza kurongorwa iwacu mbona umusengeza nazarampamagara ico nakwijeje genda uvuga ati ahubwo genda mutegura umunsi w'urubanza kubera jewe namaze kwemera urisize ko azakwemera bashobora kubyemera bakabyanga jewe rega twarabivuganye kandi jewe hano ku isi ndi nasenga aho ni sawa rero ni nka jewe na musaza wanje mama wacu yapfuye tukiri bato byose aho kirakemura aho rero umva jewe ico mvuze aba ari ico aho rewe tekana wumve yuko byose byarangiye ahubwo tukabisubire mu nzu turabiheza Imana yobikoze Mana ahubwo rero wewe ugenda umpaye nimero za telefone ngira turavugana ngombwa ko ndakikuha ryashano ry'umugore ngo ngapayihamba Munira ndakoze ni muri shushe ego kuko cyane ndiragize hewe inkuru negara neza hari umudamu araho nako tuzari hano uwo mudamu ashaka mba umugore wa kabiri umugabo wiwe hewe sinumvise neza agira iki imbese umugore wa kabiri wiwe yasubiriramo ube umugore wa kangahe uri amatwi ufise mbega niyo nabandi ayafise zokora kugira ngo yumve ivyo bintu mugenzi nishuwe agufitiye inoti kuva aho naririye umugabo wiwe agufitiye agufitiye inoti Munira uravuga nivyo canke sivyo Munira wazi kuva nakaririye ndira ngira iki Munira vyahetse amarira nshuti kuva nakavuka n'ubwa mbere numvise umugore ashaka gusaba ngo haze umugore wa kabiri ayo makuru nandayaheruka muri Bibiliya mu bitabo nawe nsoma ngo inkuru ya Aburahamu na Sara ivyo bintu birashaba ubu rero umviriza ubu rero Sara yagarutse ni wowe Sara yagarutse ariko usije Sara urazi ko Sara ariwe yabwiye Aburahamu wazane undi mugore urabizi rero ubu nje ngira umugore kabiri jewe ungiye kuba hajiri Sara ni Farhana ukora cumva neza urikora gitahura mugenzi ivyo bintu wavyumvire ko neza kubw'inoti mugenzi ubu turaba ubu rero inoti nizo zigiye kukurongora ubuzima niba rero Munira ubuzima Manove nawe Marove yaho ngenda kubwire nico cyane kinzanye ndashaka umushire ku murongo urabizi Munira kari wayumva urazi kari wayumvira ndagusabye umushire ku muline tumvikana kugira ngo Munira kugira ngo abyumve abitahure Munira tukuri kw'Imana jengo ngongorwe no mutajiri pe afite inoti umuryango warushigikiye yo muhira bavyemeye mukuru wanje yavyemeye bose bavyemeye barashigikiye ereko uyo mumama yaje kunsaba muhira wenyene niwe yizi uwo Farhana niwe yizi hewe aberewe gute yaje asa gute umugore cyo munyereka umuntu w'umubosi nifuje kumubona yaje n'amabiju hewe akayangana we ndamubonye gusa naravuze ati uyu nyene uyu Munira sawa uravuga ngo bafite inoti Manove nawe
ubu nyene uravuze aka kanya uramwibagiye Munira kugeza umwanya nturantahura umva nkubwire ikintu kimwe jewe sindi ko ndaja kuba umuntu afise inoti ngo mpebe malove nimba utabizi urabizi ko malove ndamukunda kandi cane jewe ngiye kubw'impamvu yo kurondera ubuzima bwiwe n'ubwanje uravyumva kugira ntegure kazoza kacu sishobora kubikora ivyo je Malove ndamukunda vraiment sishobora kubikora ivyo ugenda muhimukire ikibaho Malove ndamukunda niyo mpamvu uyu mwanya nakwegereye wewe kugira uzoshobore kugira iki kumungirira ego wagerageje kubinyumvisha wagerageje ntacyo kukoza ariko n'ubu sindabitahura neza uwo mugore yaje kukurondera ku mpamvu nyabaki urumva uwo mudamu igituma yaraje kugira ngo umugore wa kabiri kugira nze kuba umugore wa kabiri uravyumva navyara bakeneye umugore avyara uravyumva ure bacaguye jewe erega koko nuko bimeze ubu nyene bibasha za wundi kera wayihajira koko yego vraiment so jewe sinshobora kubuza amahitamo yawe ni wewe gusa ni wowe ariko mukobwa ugendana amakenga abantu barahinduka urabona ko na Sara yavuye yihinduka haji rero nawe ugendana amakenga kandi uzomenye intumbero ikujanye sishobora kubuza amahitamo yawe umenye ugende wewe kuri target ntugende ushike muri ayo mafaranga udibame wibagire Malove ugende kuri target kandi byose uzobikorana ubwenge nicyo numva jana guhanura Munira uretse wowe impanuro nyinshi ukunda kumako ndazigirako sivyo kandi uretse ko ndakubaha ndabizi je Malove ndamukunda ngiye guhiga ubuzima Munira ngiye guhiga ubuzima nta kindi kugira dutere imbere je na Malove reka rero tuzoraho kuge Malove turimwinjizamo wowe uraje ukakumvira ugerageze umushire ku murongo ariko urazi ko afise amanyama rimwe na rimwe wowe barakumvira reka wewe Munira ntubizi ko kumvira reka twe dusenge tuzogende twasenze reka zovyumva zobitahura ko ibintu nk'ivyo biragoye ugende kurongorwa nawe ari hari amenye ngo uri kumwe n'ikindi kigabo hariya urazi ndakubwira ntitutorinde turasenga cyangwa tumurondere uravyumva ahubwo we ni kumuhamagara ukamuhamagaza ngaha nyene erega gusenga ndavuze no kugira ngo azovyumve kumuhamagara kumuhamagara tukayivuganira ngaha nyene nzobikora ntaco no gukorera abasisa ndiko ndiyumvira uburyo uzoshobora kubangikanya Malove n'uriya mugabo kuko amabanga abiri ntabangikanya umukobwa kandi inzira zibiri zananiye sisi umviriza mu jewe hajya byo bireke imigeri ibiri iratereka turumvikanye kandi amabanga abiri je iwanje arabangikanye iwanje ubu rero uhinduye imigani yose basogokuza bati ndayihinduye neza je iwanje birakunda amahirwe masa ngo byagenze gute rero sheri twagiye nagiye kwanza kwa mushiki wawe ndamutora turajana kuraba Hadia uwo mukobwa yitwa Hadia nukuri kwimana kwanza ukuntu batwakiriye neza vraiment atakibazo umukuri we ameze bien sana umugore nyine umufasona twenga nabonye ko ameze neza hanyuma uyu mukobwa rero araza turavugana mbega umukobwa mwiza aracyari mutoya mwiza sinzi ukuntu bikubwira je nahise niyumvira gusa abana azoduha ukuntu bazoba ari beza nivyo nahise niyumvira mu mutwe ko azoduha ibibondo byiza bibereye ijisho vraiment ni mwiza kandi no mu maso mbona ko umengo aritonda cyane ndabimusaba nyene arambwira ngo muhe umwanya avyiyumvire ariko 100% nibaza ko azavyemera kuko mukuru wiwe mbona ko nta kibazo afise bari byiza gusa jewe amakenga yanje ari ahantu hamwe gusa mushikanje kubera iki si mushiki wawe kubera iki warinze gushyiramo Safia mushikanje turavukana ndamutse cyane kujana
ariko harimo agahazi kunteye ubwoba kumushiramwo gusa none simbona yuko hazovamo bizima azoguma nyanka nakoze ibintu byiza ibyo yifuza nabikoze kumbe uzogira amahirwe Safia we muri abo bagatatu bakunda umuntu Selona na mood Selona situation nawe muri babandi banka umuntu naho wakora ibyiza bimeze gute kuko je mushikanje mugabo sinamwizera mu bintu nk'ibyo abizi ko biza kumushimisha sinshobora kwiyumvira ko bishobora reka tubihe Imana reka turabe bizova mu mugabo jewe amakinga yanje agumane yanje gumangira amakinga nk'inuma yego we bishire mu masengesho reka ibintu by'amakenga Sawa. Masengesho ndabizi neza ko Imana izodufasha kandi ibintu byose bizogenda neza ikibazo dufise ngaha nabana